rimwe ariko kuwa gatanu twarabigarutse ko Novas ubwo ati uko biri kose umwe muri no migwi araza kuja imbere y'uwundi umwe muri no migwi araza kuja imbere y'uwundi agere ku intsinzi zibiri uwundi nawe agumana intsinzi imwe rero tukiri ngaho nyene kuwa gatanu Yves twabonye novuga ekipe y'urunani yigaranzura kandi mu gutsinda ekipe ya Dinamo amanota gera kurangahe amanota gera kuri 68 kuri 57 difference y'amanota gera kuri 10 nangahe difference y'amanota gera kuri 10 na 3 difference y'amanota agera kuri 10 kuwa gatanu 60 kuwa gatanu yari 57 64 amanota indwi difference ni yari nini ya amanota indwi nivyo amanota indwi kuko nivyo 64 urunani Dinamo 57 amanota indwi rero Alonzo biragoye kuvuga urukino muri izi nkino utabanje kugaruka kuziheruka kuko ivyo biharuro byose bigenda bigira twarabonye urukino rwa mbere urunani rutsinda kubwanje gwarushije Dinamo kwarushije ibintu byinshi cyane Dinamo ubona mu kibuga abakinyi baba burunani barahari mugaba Dinamo mengo siho bari match ya mbere nyene ugashobora kuvuga uti peut-être n'urukino rwa mbere nkuko wabivuze ategezwa kuboneka utsinda ariko utsinda ubundi ategezwa kuba peut-être yamurushije mu buryo buri tactique niyo determination kubwanje mpamahigwe ko iri kirakora cyane muri ibi bintu inyota navyise inyota cyane match igira kabiri Alonzo je nawe ibigiye gukurikirana bibonye muri match igira kabiri ni match yaje bimwe by'ukuntu Dinamo yarushijwe n'urunani muri match ya mbere baza babikosowe turabibura ariko tubibona igice kimwe igice ca mbere karta ya mbere amanota 25 kuri 11 mita amanota 49 kuri 22 ariko karta ya gatatu donc urumva harimo difference y'amanota nka 27 abantu baravuga bati urunani waratsinze Dinamo match ya mbere muga urunani rurakwetse ko rukurusha Dinamo Dinamo irakweretse ko ikurusha kabisa kuko iyo difference ntirigera isubira kuba malgré que urunani rugeze muri victoire zitatu ariko igice ca kabiri chatweretse yuko Dinamo by'ukuri iteye amakenga haragahaze kuko umuntu warushije urukino gutyo igice cyose ya Alonzo wategeza kuzutiwa match novuga mu cyo kabiri sawa ntushobora kuba mwiza kumurusha kuko yaza nk'uwiyahura mu gice ca kabiri ariko urunani gwaje rukora ibintu novuga ko bidashoboka barakoze gushika bakuramwe ama difference yagasiga 9 match za gohera asigaye amanota 11 urumva umuntu ugeze gushiramwe 20 noneho waraba na physionomie ya match Dinamo yasuye kuba nka ya Dinamo y'match ya mbere ivyo birahera abantu bavuga ati ni victoire imwe ko yindi batagarutse kuri izo detail mugabo vyukuri umuntu abona yarabona yuko hari akanenge ubonanye equipe ya Dinamo match igira gatatu nkuko wabivuze ya vendredi umuntu yaje avuga ati uko biri kose hari uza kugira match zibiri za victoire ubundi asigarane victoire y'match imwe nasubiye kubona Dinamo yo kwishusho y'match ya mbere mu buryo bumeze gute iyi match naho nyene urabona na score ntabwo barushanije kanini karta ya mbere iya kabiri iya gatatu barababanwa bagenda barushana nk'amanota 4 ariko urunani rujimbere Dinamo rugenda rujimbere donc Dinamo ari igenda yegera urunani mugabo muri ubwo buce bwose ntabwo nta karta yigeze ihera Dinamo iri imbere y'urunani ariko amanota make iya kane niyo yagiye kuba difference urunani rurasara kuko iyo ya kane ndakubwira habaye ikintu citwa ngo kugwa kavura haraguye imvura kuri departement match irahagarara batubwira ko ishobora guhagarara nka 45 minutes kuko ntabwo kari kenshi sinzi n'abayobozi ingingo bafashe mugane n'ingingo z'ubuhinga bafashe barindiye ko hakamuka kuko urabona iriya partie size vere hariya muri zone
iriya rangi iranyerera cyane iranyerera si yinyerera muga hari yisize urabona aha kuyisima turiye tuntu tuba duteye ko hari ukuntu tugenda dufatamo ibirato hari ukuntu ubona badashobora gupfa kunyera muga bageze hariya hasize haringaniye haba hari ukuntu mengo hari danger kuko no mu gupima imvura ko yahise neza bagenda banyereza ukuguru muri kariya muri rya zone bagarutse ikintu nabonye Dinamo yavuye muri match urunani nago ruza rufise ya concentration yayindi nyene urunani ruratsinda match kabisa gorohewe ujya karata ya kane warabona ko difference baye muri iyo karata umukinyi yabaye umwiza mu rukino ujya Kevin Amayo ibaze muri match yari yashowe gutsinda amanota 16 muri Dinamo wa kabiri muri Dinamo yari yashowe gutsinda yari Maktarge amanota 18 gusa Maktar nawe yasa nuwegereje gukwiza amanota yagize amanota bamba amakosa ne karta ya kane yose asa n'utakinye iminota myinshi yaciye asa no kumenga arabaye reserve amayo mugaza gukura amakosa yo gutakaza ngira n'uburuwe kuko uyu Alonso n'umukinyi yagwaye igihe kinini kuva bakinye match yale imwe y'urunani na Dinamo muri VBL Elite 8 agarutse muri zi playoff naho nyene hari match atatanguye zigitangura ntiyakinye match zambe bakina na remesha ntiyakinye sinzi ko ari uburuwe muga yarakoze amakosa nk'inshuro zibiri ubona ikintu remaze kubona Alonso ntuga permette urunani ko ruvyura ya publique ya byafecta publique ya Dinamo bikafecta n'abakinyi mu kibuga kuko ni nini cyane ntizibigwa aba bagabo bake abatiti baba bari hariya n'ingoma niki noneho ntumenya n'uwicaye muri VIP n'uwicaye ari yatekeje ni ubonera ibihe byiza bya equipe ni ubonera abafana urunanire karta ya kane rurananira Dinamo ya kwa kundi bagiye babangikanya ya equilibre gira rangaza karta ya mbere ya gatatu iciratakara urunanire ronka victoire iriya victoire rero yari ifise kinini siguye cyane kuko iyo mumaze kuba mufise imwe ku yindi ikaguterura ikagushira imbere ikintu nakibonye no ku match yejo iki kintu nakibonye ku match yejo kuko ejo warabona yuko equipe iri muri confiance totale ni equipe y'urunani warabona ko hari akantu ka confiance ifise kanini muga Dinamo nabo ejo vraiment naho nyene match ya vendredi yari mwo equilibre kurusha ni yejo match yejo yagiye kuzana equilibre muri karta ya kane karta ya gatatu ko Dinamo yagiye barusha amanota atari make mugaba harageze ahantu basigamwe inota rimwe Dinamo isigamwe inota rimwe mugaba uranani nyene rurananirana nyene rurasubira rushamwe iyo difference biciye ku mukinyi nka Boissy ibaza umukinyi kuza gutsinda amanota 28 mu rukino rumwe wenyene amanota 28 ego ntaco nihenzemwo namanota nayo nyene 23 Boissy nahagarikwa match yose novuga ko yabaye meilleur joueur wa VBL Elite 8 uno munsi gushika uno munsi wovuga ko ari yo meilleur joueur nibyo urabona tactique za Dinamo ziragerageza kumukorerako bagafata umuntu nka Gibere Amayo bakagerageza kumukorerako mugabo bikarangira bitagiti conclusion rero yuwanje ni yanjye zino equipe zibiri Alonso zirangana kuko kugira ngo habe urunani na Dinamo akaba ariyo match duhagarika ijyaterika amayuzuye kuriya atari uko yujujwe na Tigers n'urunani canke na remesha na ntuze sekizo zibiri hari cyo zirusha izindi petetre zirarutana mu mateka canke muki mugabo kubwanje jewe reka ndazifate ni ekipe zibarizwa hamwe ziri muri class imwe class ni imwe ikigira kabiri zino ekipa abakinyi zitunga aho zibakura uko zibahemba hazoza ka difference mugasi kanini birangana ni bimwe ama dépense bakura namwe waje gusubira inyuma rero ino edition igize kane mu ma edition akinywe mu Burundi ari kararonde tike kuja muri bar gambe hasohotse New Star ngakabe yasohoko runani Dinamo sasa igihe c'urunani boba bakwamiye muri inde muri Rotubar muri oya muri Rotubar muri Elite 16 nibyo Elite muri Elite 16 bakwamiye muri Elite 16 Rotubar barayirenganya muri Tanzania
Dinamo iraza umwaka ukurikira bararengana Elite bobo barengana Elite 16 bambe barengana Rotubale baja Elite 16 baja muri bal imuri ya conference ya Karahari ico rero kica kiboneka niyo equipe ya mbere ishitse hariya ni karaga kuru keza kurunani kubona hariyo club mukeba wayo ibatanze gushika hariya uno mwaka baje bamwe bavuga bati kimwe cyatunaniye avala nepasi turagomba kugikora turagomba kuba ba mbere turongo uburenganzira bwo kugenda hariya Dinamo bati hamwe twagana mu mwaka uheze buriya buryohe bwa hariya hantu reka uno mwaka natwebwe dusubire tugende Alonso ninde sinzi nyimba ari kiki yavuze ati zino match urugwego Dinamo n'urunani bariko bakinirako ni niveau ya bad kuko nyimbo no musi umuntu nka Landra ataronka na mayo Alonso ivyo bini wo bisigura gute biragoye nyimbo no musi umuntu nka Richard reka dufata ba meyere bo muri iyo migwi tureke kuza no gukora aba bakinyi basa no kumengo barakurikira abandi muri saison iheze mu bamenyere joueur b'urunani uyu Landry yari mu bambere nyimbo no musi muri playoff ataronka na mayo ngaje muri 12 bategura urukino bibaye kabiri nyimbo umuntu nka Richard mu match zibiri imwe ni yaronse mayo iyindi yakinye iminota imisegonde yakinye umwanya muto cyane match zibiri zirabana 46 secondes urumva nyimba aba meilleur joueur b'abarundi bageze ku gwego guguke seki iyo migwi yuyubatse ku buryo namwe musanga ibibanza byanyu bisigaye bitagihari bivuze ngo hari ukwiyubaka twari tumenyereye ino migwi yiyubaka iyo yamaze kugenda hariya ariko bibasigaye biyubaka bariko bakinira ngaha ico ni ikintu kidasanzwe nyimba Dinamitungo umumenyereza yatunze muri bar ikamutunga muri saison régulière yo ngaha urumva gwego bigezeko w'umuzungu yicaye hariya kuri iriya ba inyota envie détermination concentration nico kintu Dinamo iri kiratsindigwako inyota urumva hariya akantu k'inyota urunani rubarusha hariya akantu ka kishaka ridasanzwe urunani ruriko rurabarusha donc kukura kwa gahigo kugukuraho kakayigo mugabo rero biri ensale mu mitwe yabo ubona ko bibarimwo kabisa iyo nyota Dinamo urabona bagomba kuyivyura mugabo kabona Alonso mbwira ukuntu umuntu nka Otobo atamanota atanafise mu match zibiri muri izi match afise amanota abiri mu nkino zibiri oya ariyo iyambe yatsinze 5 ejo yagize abiri urumva iyambe amanota 7 muri mu match zibiri umwanya yararonga umwanya mwinshi gushikaho n'izindi bamwicara ikagira kuyiza amakosa ariyo match yagize amakosa menshi kurusha n'amanota yinjije ariyo match yo kuwa gatatu windwi yahera yatsinze amanota 10 nangaye 10 imwe Dinamo yazukirako urumva ejo yakinye 16 minutes 30 urumva rero raba performance za Otobo zijya match hanyuma akasubira akagira jewe ikintu ndiko ndagiriza Dinamo nico ni gute mushobora kurealiza igice ca kabiri ciriya match gira kabiri kimeze kuriya mukerekana difference ico murusha urunani kuriya hanyuma guhera mu gice ca kabiri ni match zikurikira tugaswa kubibura second ni muri babi nta nico babarusha muri effective ahubwo babarusha inyota babarusha concentration ariko kandi sinovuga ngo nivyo byenyene bikina ariko no mu buryo buri tactique ya Alonso twarabonye kabisa umuntu yitwa umumenyereza yitwa Gafyisi vraiment urafise backup nyimba ari mu Burundi yahora gushidikanyaho agukekeranya uno musi atangure yemere yuko uburundi wafise umumenyereza wa basket mwiza cyane uti gute uno mumenyereza uri kuraraba mu buryo buri tactique ya Alonso ntabwo uzimye umukinyi tactique itakoze umukinyi mwiza nka Otobo umukinyi mwiza nkande nka Giberi twaramubuje no kuri match Dinamo bafise umukinyi yitwa Samkelo Chele uyu mukinyi ubwiza bwiwe buri ku manota 3 ariko mu match zikurikira bagerageje kuza baramugira ko markage ku buryo ataduza umupira ngo ahirahira shire iyo amanota 3 nivyo biragoye kumuzibira kuko numuhinga numu professionnel nawe nyabafisa ako kantu kuko yikura muri iyo mitego yose muba mwamushizemwo mugabo ntibishwa kumarsha uko byari bimeze uno musi ya Alonso
Dinamo bafise umukinyi yitwa Sidibe bazanye kuranforsa muri equipe muri zino VBA bambe muri zino playoff match zose nta namanota 6 arashiramo ubu numukinya hembwa $1 yaje kuranforsa uwundi mukinyi nagomba ngaruke ko ku ruhande rwa Dinamo umuntu witwa Bujeje Romis waratweretse ko umukinyi mwiza muri Elite A bambe muri Elite 8 VBL Elite 8 uga match z'urunamni ziratwereka urugero rwawe ko ruri limite ni ibintu bike cyane ari karakora pa raporo ya performance zamuranze mu match ziheruka ariko match ya match Dinamisinda uno mukinyi ijya match renda gutera inkuru ijya abadinamo mu gice cyambere bari beza bose nuwa mbere yitwa kumenga arabagora cyane uburyo mvuga ko ari abagora umuntu yitwa Cuma Toto numuntu numumenere mugabo atakaza imipira myinshi abononera ibintu byinshi cyane afise ameze nka donc numuntu afise donc muri mu biharuro byiwe vya nyuma hamwe nyene decide cyo gukora ubwa nyuma niho yicira ibintu byose ejo ntiyari no muri ntuzenya raba rero mukinyi yitwa Etienne Tametong uyu niwe meilleur marqueur wa Elite 8 VBL Elite 8 meilleur marqueur amanota yashize ngo ntagira ukwangana ariko muri zini match zose nta na rimwe aratsinda amanota 10 match zitatu nta match nimwe arakwiza amanota 10 mu rukino ejo yatsinze rimwe kandi abo ndiko ndakubwira match yaratsinze ntiyashikanye 10 ryari iriya match ya Mercredi yaratsinze nimba yarashoboye gushikana yobarayo mugabo izi ndiko ndakubwira cyane zibatsindwa kuko cyane zibiri za izi batsindwa kuko ba propinze ba cyane kuko izi ndiko ndakubwira batsindwa impamvu ndakubwira niyo bari facteur nyamukuru y'ugutsindwa none umaze kugira otoba dashobora kugwana amanota 10 intsinzi ba kuko muri match ya Mercredi abajore nka batanu ba Dinamo barashikanya amanota 10 10 kuduga ego hari match zibiri wogenda abashikanya amanota 10 reka ndakubwira umukinyi agerageza agatsinda amanota 10 uko rukino rushitse ni Matarge ujya mu Senegal nawe ndaza ko kubwira ikintu yica muri Dinamo ni Samkelo Chele yari iriya match ya iheruka n'ugwitwa Amayo wewe kabisa niwe bafise Amayo kuko muri zi match zibiri arakwije amanota plus de 10 rimwe na rimwe akarenza na 15 ariko abandi bakinyi bose ntaco bariko barabafasha ku ruhande gurunane gato yidu dukosora Yves bimwe nari nakubwiye nibyo match yejo Otobo ntiyinjije n'inota na rimwe oya Otobo yaragize hariyo paniye yashizemwo yatsinze abiri yashizemwo abiri ubwo yatsinze abiri ni Mercredi ni Vendredi murabira neza uri kurihenda urihenze kuko Otobo reka ndabikwereke uzi ko ari byo nivyo ejo bandika ko atanota na rimwe yashizemo ahubwo ndiko mvuga match ya Vendredi mvuga match ya mbere batsinzwe yagize amanota 5 iya Vendredi yagize amanota 2 yonyine nizi zibiri afisa amanota 2 ibaze Alonso uyu yitwa Otobo Israel tuzi ukuntu yatukumije abantu yabaye mu MVP mu mwaka uheze yabaye MVP mu mwaka uheze rero ndabira Otobo izi match ibintu ari karadukinira ucugenda usubira inyuma bamukuzaniye ari mushasha utamuzi nta nico kubwira ko ari umukinyi wa basketball iyo aba tutamuzi nk'umukinyi yitwaye neza mu mwaka uheze akaza ari mushasha nta kintu nakimwe cyo kwereka ko ari n'umukinyi wa basket ku ruhande rero gurunani kuri ivy'urunani kabisa birapanze ku rugero rumwe ruteye ubwoba Alonso raba nk'imatch umugabo yitwa Jaques Boissy ariko aradukinira muri zino match spectacle uraryoherwa kabisa naho woba uvuze uti jewe match za basket nazo nkunda nazo kunda sawa mugabo uje hajya urabona yuko ari umukinyi mwiza yitwa Boissy ubonye mu ruhande ruri collective mu buryo bwo kudefanda burya niyo batsindiye aba bantuzenya aba ba Otobo kubera ikibagira defense nziza iri sude muri zone ku buryo muri
muri recuperation ugasanga hariko arakora nk'umuntu nkanko uyu Prosperi afise ikizina cyo Nigeria kigumye kigira kabiri reka ndaza kuraba mugabo uri kuraraba nk'akazi yakoze muri izi match kandi no mukinya taronka n'umwanya muri VBL Elite 8 nta mwanya mwinshi yakunda kuronka Onyebuchi yitwa Onyebuchi urumva umengo uyitirana na za ndimbo shasha za Diamond ngo Lolufemi urumva n'ibintu by'iki Nigeria ku ruhande rwa collectivité y'urunani rikirabaheka cyane ariko niyo hasabwe ikintu citwa exploit individuel Alonso urayibona reka ndagwa karorero abakinyi bakinye iminota myinshi ku runani babamenere n'uwitwa Boissy ariko akazi kadasanzwe ko ibaze Boissy n'ubwiza bwa Boissy ariko ntibikubuze wewe kocha ko bigusamaza ngo Brighton Hobbs abura umwanya azibihe vy'urukino akinisha umwe azibihe vy'urukino akinisha ubundi azibihe vy'urukino abahuriza mu match bose iyi match ya Vandred niko nakubwira ni match uwitwa Jaques Boissy yaramugoye cyane kuko yakwije amanota kare wewe yaranayakwije arasohoka ini ya Vandred ko ni ya Mercredi na oya ahubwo ndayitiranije ni ya Mercredi ya Mercredi niyo yasohotse kare yakosa amakosa yakwije okay ariko niyikurikira ariko raba n'uburyo yaciye yinjiza no vuga ba Mariki n'aba Clark niho baci bifatira ibintu mu mino iriya ya Mercredi batsinzwe mugabo ugiye kuraba deuxième mi-temps yabo yari impeccable Boissy ku munsi wa gatanu nawe nyene sinibaza ko yatsinze 12 points urumva yo namanota make cyane kuri Boissy si match nziza kuri Boissy urumva nge turabe yatsinze amanota 12 umva si match nziza kuri Boissy umukinyi mwiza w'urunani n'umuntu yitwa Brighton Hobbs yashize ubundi uyu mukinyi ntitumumenyereye mu gutsinda amanota 3 canka amanota 2 ayariyo yose n'umukinyi yanimaje yakinisha abandi amapasi meza cyane ashobora kugukura naho abantu batazi kuri ukabona aragohaye umupira n'umuhinga cyane ariko ku munsi wa gatanu yashizemwe amanota 3 menshi kuri ya difference amwe ndakubwiye ko byagiye bigira niwe yadadanuye urukino ariko n'amakosa menshi bamukoreye avamwe amalance nta nimwe yahushije ibaze kugera lance nka 8 zose ukazishiramo yaciye intege uno mugwi wa ntoze donc urunani kuri côté collectif ibaze match uno muso haraza umuntu nka Marika Cabria iriya match ya Mercredi kandi niyo hari ubushobozi rero bukomeye cyane gose bw'ibintu haraza umuntu nka Clark Cabria Jaques Boissy byanse uyu mugiye Jaques Boissy peut-être yafise ibindi bibazo yagize mu yasohotse kubera amakosa uraze match ya Mercredi umuntu wa mbere yagoye n'uyu Brighton Hobbs yaramunaniye pe cyane yaramunaniye bahitamwe ko basohora bose barabicari haca haza ba Mariki na Clark nk'aba menere baza gusubirira ntuzi baduza score idasanzwe gushika basigamwe iyo difference ya 9 gushika birangira ari 11 points raba umuntu nk'uyu Prosperi uyu kabisa nta mukinyi nomwe nta muntu nomwe yahora yibaza yuko ari umukinyi ari important yoza agagira ibintu afasha mugabo mu buryo bwa defense donc umuntu witwa Gafyisi arametriza cyane effectif yiwe araza umwanya uyu andamukoresha kunuko nagize chance ndayaga nawe ku munsi wa Mungu kwa gatano wa pre-match ndamubwira ni vraiment je hari kintu ndiko ndabona cha force iri tactique uri kurakoresha muri izi match ariko kandi Alonso je ndiko ndaraba match za Tigers z'urunani igihuri ya mukoca wabo yari yabigize ibyago byo kubura umuvyeyi atariho hari kintu wabona urunani utabonana hari kintu wabona ko absence y'umumenyereza warayibona yambwiye ati zi match kuntu ziruhisha no kubwira amajoro ndara ariko urumva birariha biriko biramuriha ku ruhande rero rwa Dinamo sinzi umumenyereza wabo ntawo mugaye vraiment no mumenyereza mwiza do classe no muri zi match ari byo yagiye atwereka mugabo ari karatsindwa mu buryo buri tactique ari karatsindwa mu buryo bwo gutegura abakinyi mu mutwe kuko izi match z'ama derby match izi classique izi match z'ama classico
ikintu cambe kiziyobora bakubwira ngo ube ufumu uri forme cyangwa uri mubi mu rukino mugabo ntube ufise donc izi match urashobora gutsinda mu buryo buri mental mentality yashaka gutsindiye urukino kurusha uko wabaye mwiza mu rukino reka ndabigaruka muri football ndabigusiguriye neza ni amwe ubona nka Real Madrid bayidominye bayihushije bikini mukikarangira igutsinze kubera ni equipe ya miri for mentalement ni mentalite y'aba champion niko bakunda kuyita mentalite de champion nukuvuga wewe wabaye mubi bariko barakudomina wirinda ko bikuja mu mutwe wirinda ko bikuja mu mutwe ko bakurusha ku buryo biza kurangira bagutsinda nico kintu runani ruri ko none harozo mbwira umuntu yoba yashizwemwe difference y'amanota 27 akumva yuko mu gice ca kabiri hari icaza kugikoramwo azavuga ati reka tugisozere nyene gihere twatsinze twaye ariko urabona abahazwe ni bande match yaheza abacanganyikiye ari bande none yoma urumva ico ndiko ndasigwa kijanye niyo mentale ya equipe kanaka bijya ntivyubakwa n'abakinyi vyubakwa na ba cyane umumenyereza Jaques Boissy umumenyereza ubona mu bisanzwe uburyo amenyereza uno mumenyereza Alonso tactique ziwe arazitegura akazishikiriza umumenyereza w'icegera cyuri ya Joris nawe nagiriza ibintu byinshi kuko hari ukuntu nawe nyene ubona niwe yegereye abakinyi burya niwe ku ruhande rwa coaching niwe participa cyane Jaques Boissy burya uzorabe ntahaguruka kenshi uyu niwe participa ico namwagereza n'igiki Alonso nyimba muri uzorabe equipe ziri concentré hari ibintu bitabaranga nkabiri ya bintu byo kwinjira mu kibuga bagira ukazubona ngo ari kagira amachensi ngo barapanze buri muntu wese nakantu kiwe hajya nta concentration birimo je ndabivuze niko ndavyumva nta concentration iranga equipe nkiyo uzorabe niburabe mamacha akomeye Alonso nigakubona n'abantu bakinana banayaga umwe wese abari concentré mu buryo bwiwe ugasanga abakinyi bose afise ukutuntu twuku bapanze hajya na concentration birimwo hariyo ukwitegura umengo muri ko murashiramwe ibintu byo gufyina muri Dinamo rero muri kumwe n'urunani muri championnat mwaragiye mwakweze nibiziga ko mwe nzokwama mugenda il faut ko mwama mufise iyo nyota iyo mentale nyene y'aba champion iyo muni mwayibura bizotanga ibi byose renda bivuze kubera iki gwaraye rubaye urukino rugiye kangahe rugira hakane hasigaye inkino zitatu tutazi neza yuko zizokuyira ivyo maze kubona biragoye ko Dinamo iza igatsinda match zibiri zikurikirana kuko no mu rukino indani biragoye ko Dinamo ironka paniye zibiri urunani rutararonka nimwe ya ubwo runani ko rujogoronga na zitatu Dinamo ikigwana no gushiramwo nimwe arumva aracari ikibazo ari ikibazo kinini kidasanzwe kandi si ikibazo jewe cyo nemeza Dinamo urunani nta effective barusha Dinamo nubwo navuze ko na Dinamo irusha urunani mugabo ku kibazo cyane ivoza abajwe izi equipe zira bariko batandukanira kubamenyereza umwe ukuntu atsinda uwundi mu buryo muri tactique umwe ukuntu yiga uwundi ariko kandi bariko batandukanira no ku kintu cyitwa determination mu kibuga concentration bazanana objectif bafise ubona ko urunani bayifise ko mutima noko match ya nyuma nako match igira gatanu ntazo bari kwa kangahe kwa gatatu ejo kwa gatatu ishobora no kubiyanyuma match yo kwa gatatu hamwe urunani bo tsindi bo tahokana intsinzi bizoba biheze nubwo tubona ko menga biragoye ariko ngomba kugaruka ku jambo burya Yves nabonye izi match zibiri mvuga ati Yves yoba yerekwa ariko we ntabyo yibuka umunsi tutakoze ntihari kuwa kane kubera ikibazo cy'umuyaga twaganiriye bya basket ngaha ivyo twari kuvuga ngaha twabishitse Yves super hafu nimba vyibuka yavuze ati Dinamo ariko nubwo yatsinze yanyeretse intege nke mu kije aho rero nana match ya gatatu yabwawe uravyibu cyanavuga ati none kubera iki ibi bintu yari yavyiyumviye ugiye kuraba rero ibintu yasiguye ukacuraba nivyo twavuze ujya munsi kuwa gatanu twarabona ko menga Dinamo bivanye n'ukuntu ahubwo yaje novuga ikagaruzwa ya manota itegerezwa gushiramwe ingufu
ariko nibyo bintu twaje kubura. Biragoye rero ubu ekipe yamaze gukurikiranya inkino zibiri itsinda. Uzi gute kurunani rutaza rufise izindi nguvu. Ariko birashoboka kuri Dinamo, ariko nibarabe je ndiko mbona ku byo Superf yavuze, nimba uyu munsi uri Dinamo ukaba menga uracaryohererewe aho washitse mu mwaka uheze, wakonfirmye gute? Erega iki nico kintu yavuze, iyi mentale, iyi migwi ikomakomeye nka za Real Madrid ifise wanashoka shaka gusumba iyindi. Turaza kubigarukako turaza kubigarukako ku rukino rwa Arsenal na City ya Alonso. Uraba ukuntu mentale ya Arsenal yaduze. Hajya izijya resulta bijya bikwereka force mentale ya Arsenal uburyo yateye imbere, uburyo bamaze kuba begereza iyo mentale yo kuba umushampion twayiko turavuga. Dukosora gatoya arakoze cyane umufana w'urunani yitwa Titi, ni n'umunyamakuru mugenzi wacu akora hariya ku radio Izere FM yo mu Rumonge, atwibukije ko Landry agwaye. Muga Landry naho yoba komeye, ndakubwije ukuri ari uniform yoja muri 12 mugabo ntugire ngo hari afise umwanya mwinshi. Nta mwanya afise kabisa, nkuko wamubona mu bakinyi ngenderwa kuko ni match ziheruka komeye twarabona umwanya we wari waramaze kugabanuka cyane. Nuko reka tuve muri zino nkino kumbure tuzoronkana kandi kajyo nejo tuzozigarukako cyane yuko ku munsi wa gatatu ariho navuga hazokina urukino rugira gatanu. Kumbure navuga rushobora kubera urukino rwiza urunani bagasanga navuga barashitse navuga ku nsinzi yo kujya muri bar. Reka turindire, ariko reka navuga tunyaragase tuje muri Afrika imbere yuko tujya i Burayi tuhabire mvuga izinkino za Ligue des Champions muri Afrika ndetse na Coupe de la Confédération.